ushaka gusanga nk'umugabo ashitse mu rugo ari umuntu akara abonye ikintu akagitera umugere ugasanga umugore ntamuha agaciro imbere y'abakozi hari abagore usanga bakora amakosa ubwo rugo ntishobora kubaho neza bituvuze ko kunywa inzoga ari bibi mugabo kunywa ukigerera nabyo birakenewe nimba hari ukuntu nawe uransasiye ishuka nca sasiye indi shuka kugira umugabo imuhitimo akaribu cyumbani. Bonjour, bon après-midi et bonsoir abakunzi ba Roy TV bivanye naho muri ko muradukurikiranira kuri mikro muri kumwe na Bella Shaka mu buhinga bw'izuma rero kuri kamera ni Pacifique abikora neza cyane. Uno munsi ni umunsi udasanzwe vraiment umunsi uza kuba très bénéfique kuri ko muradukurikirana abataragira s'abonner mugire subscribe share commentaire yanyu turayikeneye ntibagire no kugira like. Uno munsi rero dufise abatumire biteka tubandukane kino kiganiro no gusaba yuko wewe wamaze gutanga kudukurikirana ubandanye udukurikirana kwandazi yuko biraza kugwira cyane mu buryo bwaje ndi kumwe na mama Irene mu bafu naho ndi kumwe n'umwigeme wa Kristo ari we Fafa nibaza ko baza kubidondora neza ku giti cyabo reka manze nakire mama Irene kugira ngo aramutse abakunzi ba Roy TV n'abako badukurikirana hama niyaheza aca twakiranaho Fafa nawe nyene abaramutse kugira ngo tugitangure. Mama Irene urahawe ikaze. Murakoze hama ndabaramukije mwese naherereye hariho abo ari ku murango nabo ari mu ijoro mwese ndamukaniza hanje zibashikiye nkuko babivuze banyitwa Irene itanga ishaka ndi umumama ndubatse mfise abana babiri hama nabaye umu invité muri Roy TV mwarahezagiwe. Merci Fafa. Shalom bakunzi ba Roy TV ndabaramukije kandi ndabakunda cyane muri kumwe na Françoise Ndayisenga amore Imana bane namwe. Amen. Mama Irene Françoise turabakiriye kuri micro za Roy TV kugira ngo mushobore gupartager point de vue wanyu aza gufasha benshi yubaka imitima ya benshi kandi abadukurikirana nabo nyene baraza guhigwa. Alors Mama Irene uno munsi nifuje ko twoyaga ku bintu bijanye n'ingo n'imiryango nkuko mwabivuze muri presentation yanyu murubatse. Yego ndubatse mama w'abana babiri. Yego mama w'abana babiri n'umugabo umwe kandi yubatse Kristo. Yego cyane bisibira ko hari abatubatse Kristo. Entre parenthèses umwigeme wacu nawe nyene aricyari inkumi ntarubaka nibaze ko biza kudufasha byinshi haba ku batarubaka abajene haba ku bafiancé cyangwa se abajene marié mbese n'amaze kubimaramo uburambe ariko ugasanga hirya no hino hari imishwano hari imijyano ugasanga rimwe na rimwe nibo bafise mu ruhara. Rero ikiganiro cy'uno munsi kiraza kutubera très bénéfique. Mama Irene ikintu cya mbere ndiko ndiyumvira ko kenshi mu ngo turakunze kumva mu manze hirya no hino ukumva kuri kote y'aba mama no kuri kote y'aba papa hari aba papa bariko bubaka nabi kubera ukwitwara nabi n'aba mama bubaka nabi kubera kwirengagiza inshingano zabo. Mbega Mama Irene wewe ivyo ubivuga kwiki ese byo babiterwa niki mu bijanye n'ingo cyane mbajije ikibazo cyiza cyane ni kuvuga ingo z'iki gihe zirafise amatati atandukanye. Ayo matati rero usangana si kukote y'abagabo hari abagabo usanga bakora amakosa si kukote y'abagore hari abagore usanga bakora amakosa. Nushaka gutanga akarorero nko ku bagabo ushaka gusanga nk'umugabo ashitse mu rugo ari umuntu akara abonye ikintu akagitera umugere ugasanga umugore ntamuha agaciro imbere y'abakozi imbere y'abana. Mwico gihe ubwo rugo ntishobora kubaho neza ugasanga umugabo aranywa inzoga akarenza urugero ugasanga ataje kuvuga ati karyame aruhurira umutwe ariko agaca ashakana gufata ibyo yabayemo hariya za nzoga zikamukoresha amakosa. Bituvuze ko kunywa inzoga ari bibi mugabo kunywa ukigerera nabyo birakenewe. Ugaca usanga muri ico gihe uwo mupapa yashitse mu rugo umutekano uratange guhungabana abana barabuza amahoro mama barabuza amahoro ndetse n'ababanyi baramaze kumenya ati urya mupapa ni watashe bivanye n'igihe iyashitse usanga ibintu bitangiye guhungabana.
nibyo hariho n'abamama usanga nabo bagura abagabo babo ugasanga abamama ni kuvuga abamama bubu ugasanga iby'ingo zabo ntibabyitaho ugasanga ingo zabo baramaze kuzihebera abakozi ugasanga na ujya mu mama responsabilité ziwe ntari karazikurikirana muri ico gihe ugo rugo ndushobora gutera imbere nishobora kubamwa amahoro kuko umugabo hariho amabezo yiwe abakeneye ku mumama akayabura kuko ujya mukozi hariho amabezo ashobora gukorera abana n'ibindi mugabo n'umumama nawe nka nyiri urugo hari ibyo ashobora gukora kugira ngo urugo rwiwe agubake neza niyo mpamvu kenshi usanga mu ngo hari ibibazo bitandukanye ugasanga nk'umumama aratashe ntiyarabye uko umukozi yatetse ntarabye uko umukozi yakoze isuku ntarabye uko umukozi ugasanga araje ahitiye muri WhatsApp ahitiye mu bindi bintu musamaza byiwe ntarabye ko abana boze sika abana bariye ugasanga ni umugabo atashe ntamye ati ubu naho haje serugo reka nkurikirana iby'urugo rwanje mbega umugabo ko atashe bimeze gute mbega namupangiye indya mbega indya batetse zimeze gute mbega nizo umutwari wanje ategerezwa kurya ibyo bigaca bituma mu ngo nyinshi haboneka ibintu by'ibibazo ugasanga ingo zubatse nabi ntibabanye neza ni kuvuga izo ngorane ziba kuri kote y'abantu bose mu rugo ari nabo bategerezwa kujya hamwe bakiga icyo bokora ku bw'urwo rugo rwabo kugira ngo bishobore kwagotera imbere murakoze. Mama Irene mwavuze ijambo rivuga riti abamama usanga badakora inshingano zabo ugasanga inshingano zabo bazihaye abakozi none nko mu gihe umumama afise akazi kamufatira sate nk'akazi bisaba ko azinduka mu gitondo agataha ku mugoroba yarushe yabaye tabani bikamunga yuko nabo bana kubakurikirana si cyane akeneye kuruka mu mutwe rimwe rimwe ukacusanga inshingano zimwe ziriko ziramugora none nk'uyo nawe wo muhanura iki ego mu kibazo cyiza cyane ni kuvuga hariho ijambo kenshi abakurambere baturungikira tugiye kubaka baradutekerera ijambo akakubwira ati umumama mu rugo ntagwara umumama mu rugo ntaruha bisigura iki myandi majambo nishaka kuza kubwira umugabo ngo niriwe ku kazi ngo niriwe muri ibi ngo niyo mpamvu ngo batatetse ngo niyo mpamvu ntashashe igitanda ngo niyo mpamvu ntaguha amazi yo koga oya wowe uri umumama utegeza kwiprograma neza nimba uva ku kazi nk'amasaha dufate ya saa 12 cyangwa akadufata akazi gatufatira abantu n'amasaha ya 17h niho kenshi abantu ku munati ikoresha bava ku buzi butandukanye nyarukira mu rugo ihute tegura agasosi k'umutware wanje wawaza gufungura ugategure neza ukagire neza ugaprepare ugashire ku meza hano tamuntu ashobora kwa kugera bo urabana ko bafunguye amabezo y'abana ibyo udashoboye gukora hari ibyo umukozi n'ibyo udaha umukozi ntushaka kubwira umukozi wawe ngo je ndarushe ngo genda untegurire igitanda ngo genda usasire igitanda oya ibyo ntibibaho ku mumama mama yubatse ugati je nagiye kuba ku rugo rwanje nagiye mfise objectif yo kubaka atari bamwe bagenda nk'abagiye kurahura aragenda akamenya umwanya w'ibikorwa byo bya buri munsi akamenya umwanya w'umugabo wiwe akamenya n'umwanya w'abana biwe akamenya ati mbega amasaka umutware wanje hava ataha mbega ndazi umutware wanje ntakunda gusangana umwanda eske intebe zirateguye ni kuvuga umumama agiye kubaka bishaka kira munsi yama yibaza avuga ati mu mutima wiwe ndafite umushitsi antemberera witeka umutware we yama ari umushitsi imbere yiwe bigaca bituma yamatunganije ibyerekeye urugo rwiwe kugira ngo umutware ntamucishe mwiki mwijisho. Yego akandi kabazo cyose kugira nko kubakire muri fiançailles abariko baritegurira kubaka urwabo mbega hoho kuko fiançailles ni periode mwa ko murigana nkamenya kamere yawe ukamenya kamere yanje nkamenya ibikunyura n'ibitakunyura mbega nk'abari muri fiançailles bo kwitwara gute kugira ngo bitegurire kubaho mu rugo rwiza. Murakoze cyane bo abantu bakiri muri fiançailles ni kuvuga hari ikintu kwanza amaze kubona kujya gukundana umwanya munini nabisanzemo inyungu nini kujya kuntu mukundanye n'umuntu ugenda uramwiga bukebuke ukamenya ibyo akunda n'ibyo yanka mwico gihe umaze kumenya ati naka iki kintu aracanga uririnda kugikora mwico gihe umaze kuvuga ati ikintu naka aragikunda utuza kujura mukorera ibintu uzi ko akunda iyo rugiye kubana n'umuntu mwakundanye uzi nawe akuzi ni kuvuga ubuzi kote faible ziwe ukatumenya ukuntu ushobora kuzigira iki kuzitunganya ukamenya ukuntu ushobora kuzifatamo
muri ico gihe biragufasha kubaka urwo rugo rwawe rukaba urugo rw'inzira akanenge. Ndibaza abajene bako baradukurikirana abafiance abako bitegurira urugo muravyumva yuko birakenewe yuko mukundana umwanya kugira ngo mwigane kamere genre hamumaze kubana uzomenya tumugenzi burya anyugwa nibi yankibi yakunda ibi rero nabo nyene nibaza ko biza kubanyura cyane muramenya ukuntu mugiye kwitwara sinzi ko Fafa hari cyo yokongera ko baye ko nawe ntarubaka ndafise ikibazo kimwe Nano kusanga kenshi nk'ubu ukundanye n'umuhungu umuhungu murakundanye ariko ugasanga mu nyuma nivyo uriko uramwiga ingeso umva wewe akakwiyorobeka kubera ndaza abagenzi benshi byashikiye dusanga afise ingeso nziza uwo mwanya ariko aritwararika akishira ku mwanya ku gihe ugafafa kundibi indero nitwara uku naka kundibi ndani nitwara uku kubera ivyo akunda ndabigira umugana rero ngasanga uwo mwanya mwakunda umwanya muremure mu nyuma gaca guhinduka mushitse mu rugo kubera ari abantu benshi nka je ndakunda gusenga ndakunda gukorera Imana ndakunda imirimo y'Imana cyane ngo gisanga umuntu avuze ngo je namukunze Françoise namukunze kubera senga kandi arakijijwe n'umukobwa afite indero bimeze uko nuko umva nawe gaca avuga namukunze kubwo mbona kamere yuko nameze ariko ugasanga wewe muriwe kubera Imana nibona mu muntu mu mutima w'umuntu neza cyane ariko we nta nivyo umenya ariko utahishuriwe nyene mwe muyera gufashe kubwa mwe muyera nyene niwe abona nyene biri kure acu usanga mushitse mu rugo mwahejeje mariage vyose ngo namaze kugushikana twaheje gusinya none uza kuja hehe uruwi wanje twahejeje mbere ibe byo bintu by'amasengero yanyu nuzuye no kubimbwira ivyo nivyiwaho kumenya ubu je nzofata inzira yiwanje nawe ufata iyiwawe hatarahejeje watwaraheje gusinya hatwaraheje na karamata ugaca usanga rero ivyo bitanguye kandi mwakundanye umwanya muremure rero ivyo je numva umenga nahimana nyene mbone kuvuga muri make urugo jewe ico novuga yuko uri muri fiançailles wogerageza no kubaza Imana kuko burya Imana yarakuremye ibizi n'umuntu yakuremeye Imana irashobora no kuguhishurira ikaguhishurira ikavuga ati mwana wanje inzira irimwe akaga iyi nayo iragendeka komsa kuko nibaza umusore akijijwe aho iyo n'umukobwa akijijwe abo bantu barubaka kuko dabo bafise kibagera muri baba bafise ijambo ribagera baba bafise nubwo boshwana ntawo senga ngo aryame aronke itiro mugenzi wabaye kubera iki ijya mpemu yera irakubuza amahoro gusa kandi rero ntagiye kure none nk'aba mama bariko baradukurikirana mwavuze ibintu byinshi binengagiza nk'abajya bahereza ibintu abakozi giribi zanibi yicaye umugabo yashize kanaka zana amazi papagara kanaka kuri birato kanaka abo mwoba bereke ukuntu bakwiye kwitwara kugira ngo uwahora agwa muri iryo kosa ejo yikosore kugira ngo urugo rwe rugende neza ego murakoze bo ava tudabore kambanze fashe uyu mwigeme urambye ati nk'igihe usanga namukundanye n'umusore ugasanga muri ico gihe araguhishije ingeso ziwe neza cyane aratubwiye neza ko Bella utegereza gusenga Imana hamwe no gusenga byose birashoboka ni kuvuga reka ndakwerekera ijambo rituma ushobora kumenya ukuntu ni wagenda kubaka mu rugo rwawe ushobora kwifata Bibiliya iremeza ko abagabo badakizwa ngo bashike ku musaraba numwe kwijana abagabo si bya bose ni biri bitubarire bisigura iki mu yandi majambo bisigura yuko uri umugore w'ubwenge ugiye kuba ku rugo uramya ati nsingiye kubana n'umumarayika ngiye kubana n'umuntu w'umunyantege nke yambaye umubiri rero muri ico gihe uduze urifashisha iri jambo ryo muri Petero wa mbere igice cya 3 hari ngo marakwereke imirongo 3 gusa cyangwa 4 urabona umutwe w'ijambo ku gice cya 3 aravuga ngo iby'abagabo n'abagore umurongo aravuga ngo namwe bagore nuko mugamburukire abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo kurabyumva neza sitadire kwa kumugamburukira kwa gukora ibyo agomba kwa kureka gukora ibintu bimubabaza
zirya ngeso zawe nziza ziratuma umugabo wahinduka zigatuma ati n'umugore ko ndamukorera ibi mbega yuko atankorera kuko umanyereka ibintu byiza hamwe no gusenga ngo zirya ngeso zawe ni ijambo ribitubwiye ni bibiri bitubwiye ngo ziratuma umugabo wawe agira iki ahinduka ziramuresha urakujya kuntu umuhungu aza gukoresha pore pore akakuyorobekako utujambo dusosa nawe ugenda wama ibyamwa byiza hari ugiye kubaka ugenda ukora ibyiza ari imiryango ababanye abantu bose akodemwe ibyiza bijya byiza byawe bizotuma umugabo wagira iki ahinduka nubwo yari yakoretse ingeso mbi ava mugako yagumye werekana we kuri umuntu nyene muto imbere yuko meze kwa kumwubaha gumumuresha muri za ngeso nziza nkakari umugabo akagutuka akagenda atagukore nk'ibyo ugomba mwe asangana ibintu byo wabipanze neza sinzi impuzu yo musi wayimesuye sinzi utudu twe watugoroye yabona agomba agende akabona urahagurutsa ati esheri garuka gatonya ishati ni wayigoroye ukamwitwararika ukamwitaho ukamukurikirana avuga ati umugore nuko ndiko ndamufata uku eske nzoronka uwundi mugore ankorera ibi bintu kujya kuntu uzogenda mubana bizotuma ujya muganagira gute ahinduka niryo gira ijambo tubwiye ngo namwe bagore ngo nuko mugamburukire abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana murakumva ko kana bamwe ntibumvira ijambo ry'Imana se abagabo ntibasenga cyane nta n'umwanya bafise benshi abari mu bikorwa byo gutunga urugo ngo bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo batagize ijambo bavuze tushake turi ku murongo murakwiye apana kucyumva urabona wewe usiga umeze uku oya wewe nawe muwana ni message itari nziza wewe fata umwanya umusengere abone nyine mu rukundo ahubwo mbere umuyati je nagiye kubaka sinu umumarayika n'umuntu abone ko wagumye mukorera ibyiza agumye ugenda nkuko bibereye wagumye ukora nyine ibyo umugabo ategeza gukora mu rugo rwiwe ico gihe uwo mugabo wawe nazo warimo amashetani angana gute azomusohokamo mu izina rya Yesu mugato warejwe niki n'ingeso zawe nziza niyo mpamvu rero ico kintu arico gikenewe n'ahandi hoho kubaka nukugira kibuye kurindi murabizi nta byama byera de n'umuntu ico nacuvuze ngo abagore usangana badakurikana ingo zabo ugasangana ashitse mu rugo flani nk'akaro James umukozi yitwa Arine zana amazi yo gukaraba Arine zaninja Arine umbega ujya mukozi naza guserva umugabo wawe hazogana n'igihe rero uzongera no mu cyumba Arine ngunu serva umugabo oya ibyo sibyo umugabo ashitse mu rugo rwiwe aba keshi muze murabe aba mama banyu cange mu ngo zubatse abantu babegereye iyo umugabo ashitse ava to double abaza abana mama ni hari umugabo arakunda gutaha mu rugo agasanga mama ni hari kuko abazi ko ibintu byiwe byose aza gusanga bimeze neza umugabo iyo asanze umama adahari irevure ko ataryoherwa kuko abazi ko ati aha ndazi mu cyumba ntibaracana itara mu cyumba kuko ntubuhari muga uhari abazi ko byose biri ku murongo abazi ko agifungwa ziteguwe neza mama yateguye ifungurwa arazi ko ibyo umugabo nje nk'akarorero mu rugi wanje umugabo wanje ataha niyo umwana ko umugabo wanje akorera ruguru iyo umugabo amanuka uzabona umwana we nyine ngiye mu cyuma avuga ngo mama paparazzi kuko acabona difference tuwati umunsi ariko haza kuza papa hacaba difference nimba ari ukuntu nawe nsasi yishuka nsasi yindi shuka kugira umugabo imuhitimwe akari bucumbani bisigura kimandi naje bishye ko umugabo ari nk'umwana uramurera nibyo niko bimeze mahaba boje kindi kibazo cangira none nko kuri bajya ba papa na mama bubakanye zageraho zikomana mu mahembe kuko n'abantu ukumva nko mu papa cyangwa mu mama akiyadukiza ati mbere jewe nta byinshi duhuriye ku bana no kuvuga affection yose urukundo rwose ni kubana banje umugabo akavuga ati jewe nta kintu kimwe represent imbere yanje jewe ico duhiye ko nabo bana gusa ati mbere tubanye kubera abana ivyo ndakunze kuvyumva kenshi nko zatanguye gukora nako bako bashwana ati wo menya yuko tubanye kubera abana bana gusa kubera yuko kaciyemo nkuko menga nta kintu kimwe bapfana eske kayon mahajya abubakanye vyari bikwiye yuko babana kubera abana canke kubera ngira ntacyo babapfana nabo bana nyene umve ndakubwira ikintu kimwe mukira bigeme Bibiliya tubwira neza ko umugore yavuye mu rubavu rw'umugabo mbega uvuga koma ko ataco mupfana umuntu yakuvuyemo
yumva atacumupfana gute eske kugira abo bana baboneke habambuye kuboneka ndi ni kuvuga abo bana bijya n'ibyamwa by'urugo n'ibyamwa by'urukundo habambuye kuba urukundo hagati yanyu mwebwe babiri abo bantu bavuga ngo ntacyo dupfana ndabona ko kujana gusengerwa sigusa sindabikomprene umuntu umaze kubara bitubwira neza yuko duca tuba umubiri umwe kukubera iki navuye mu rubavu rwawe none n'umugabo akubita umugore wiwe hajya bari karikubita kuko uriko urakubita rwa rubavu rwawe rwakuvuyemo bari karakosora oya inkoni nikosora umuntu wese burya ikosa ntago bari kubita umuntu ashaka kumubwira gusa kuganira nimba umugore yakoze ikosa cyangwa umugabo ikiyago nicyo gikenewe mu rugo madame ukuri uyu munsi ari ikintu wakoze kitanjoheye nabyo ko tutaba marayika mugabo kugaga biratuma bijya bintu byose bigira iki bihagara kuramya ati kumbe ikintu nayikoze nikosa umugabo wanje ntakunda ko ngenda ijoro cyangwa umugabo wanje ntakunda ko nambara uku ntakunda ko ntipodora ntakunda ibintu nk'ibyo n'icyo gihe muganiriye byose bigenda neza ego okay merci beaucoup bon hari ikindi kintu gikunze kwibonekeza mu ngo hari ibiganiro dukunze gukurikirana ku maradiyo atandukanye yigisha iby'ingo n'imiryango eske kuri bajya abantu bubatse ariko bakaba bubakanye bidaciye mu mategeko donc bo barahuye gusa baca baribanira ese hoho abo bantu bubatse muri ubwo buryo biremewe namba bitemewe bokora iki bamaze kubakana bakabana kugira ngo babe muri rwa rugo rukristo inkingi z'ingo rukristo neza cyane yego bo abantu babanye bidaciye mu mategeko mu bisanzwe barafise uburenganzira mugihe bamaze kubana ni kuvuga ngo kugwa mu ikosa si cyaha mugi cyane kuguma muri rya kosa cyangwa ukarigeramo iyo umaze kwitaba ati nubwo umugore namuzanye imiryango ntiyari bishigikiye ababyeyi ni na leta ntibizi ndetse n'Imana yo mu ijuru ntibizi muri cyo gihe uragenda ukavugana n'ababyeyi ati burya narabibye mugashaka kwishikana imbere yanyu ababyeyi bakavuga ati rero twebwe dukwera umukobwa wacu nkuko imico y'abarundi tubwira umukobwa agenda ukamuko akagenda muri leta ukamwandikisha agasinya muri cyo gihe umaze gusinyirana ko mubaye umugore n'umugabo n'ishengero cyangwa n'Imana urafise uburenganzira kugenda kwa padiri cyangwa kwa pasteri cyangwa kwa shehe biva rimwe ukwemera kwiwe bakabahezagira urugo rukaba rukristo mukeza icyo bitwa umubano none nko kuba maze gukora iyo ntambwe yo gukwa abageni babo akishikana mu muryango ariko akaca yisubiza inyuma nk'icyo mwavuze ati akamutwara mu komine akamwandikisha kuko hari ingo nyinshi zirira abadamu benshi usanga bako babana nari n'abagabo babo ngo banse kubandikisha swate ntibabemera noneho ho muri eglise umukozi w'Imana yoshobora kubahezagira kugira urugo rukristo batabandikishije oya mu gihe mutanditswe ni kuvuga ishengero riremera amategeko ya leta mu gihe ishengero ryemera amategeko ya leta mu gihe mutanditswe muri leta nta mupasteri nta mushehe cyangwa abashehe barabikora bivaye n'imyemerere yabo muga kwa padiri utegeza kujana rujya rupapuro rwa extrait de mariage cyo kimwe no kwa pasteur niho bategereza kucaba babahezagira kuko mu gihe bamaze kwishikana mu muryango stadire bamaze kwemera ujya mukobwa ko mubana mu gihe bamaze kwemera ko mubana nta nyungu nimwe yo tumwe tajya kumwandikisha muri commune ego hariho abapacha bavuga bati bon je bari byo narondeye nkaba nabirondeye ku yasho yanje kujya nyene natambwe mvuga ati arabavuga ati naco dufana wakabona ati binarondeye bon bishobora kugira ko uburenganzira abana biwanje ngakumira yuko ari abantu bamwe mbega nk'abapapa ko baradukurikirana mwubahanura iki kuba papa base kwandikisha abagore babo kandi babana bafitaniye umuryango bafitaniye abana kandi bakirondoka n'abandi neza cyane bo uyo papa yanga kwandikisha umugore ngo kubera ngo ibyo ngo yamusanganye cyangwa ngo ibyo yarondeye je novuga ko akiri inyuma y'amajambere mu bisanzwe iyo umuntu umaze kubana navuze muri rya jambo yuko umugore avuye mu rubavu rwawe mu itanguro habitubwira neza none nimba ari umuntu yavuye mu rubavu rwawe
mbega hari ikintu na kimwe ufise atari iciwe canke wewe hari ikintu na kimwe afise kitari iciwawe. Je nibyo ryari nabwiye n'umugabo atumviriza iyi pantaro wambaye turayisangiye, nanje igitenge cyanje turagisangiye, ntabwo ari iciwanje ni cy'urugo. Kuko par exemple mashaka kuba mu bihe mugakena akabintu bitari byiza mu rugo, kuko ibihe bibirizana ntwinda kubirondera. Hamugacu usangana bibaye ngomba ko mugurisha impuzu, urashaka kuraba mu mpuzu z'umupapa ugasanga ati impuzu z'umupapa irafise ibeyi, iyi twayigurisha sote tworonka amafaranga yo kuriha inzu, tworonka amayo kwishura ishure ry'abana, mugaca mwishira ku isoko igaciza gufasha iki umuryango. Kubera iki niyo umuryango nagari y'umuntu. Ati igitenge cy'umumama wa y'umudamu wanje sheri ndabona ko mbere cyo gifise ibeyi kinci boduha amafaranga kwiye, reka tudandaze igitenge. Bisobana ko nta butunzi na bumwe mu rugo umuntu yisangije. Ubutunzi bwa Monsieur Madame n'ababarondoka mu cyangwa n'ababakomoka mwo. Niyo mpamvu umuntu akiyumvira ibyo no mubwira ati vraiment waratanze uricyari nyuma, burya ibintu byose muba mubisangiye n'uwo mwubakanye n'uwo wahisemwe nagwa rubavu rwawe, none wo kwina urubavu rwawe. Ikindi kibazo cangira nko ku bantu bubakanye biciye mu mategeko barahezerwa imbere y'ikoraniro, ese ikintu bitwa divorce utawumva babanye iminsi mikeya ngo ndakeneye divorce bivanye n'ibi kudahuza ibiki, mbega hoho urugo rukristo ruremerewe divorce? Niza cyane baje ikibazo cyiza kandi abantu benshi kibagora. Mu bisanzwe urugo rukristo iyo divorce ntago yemerewe, kuko ikintu cyafatanije n'Imana. Batubwira ko iyo turiko turasezerana bakubwira ati ikizodutandukanya n'urupfu gusa, nta nzara nta bukene. Bakubwira ngo agwaye cyangwa ameze gute mu bihe byiza n'ibihe bibi nzomukunda ndamusonere mu buzima bwanje bwose, kizodutandukanya n'iki n'urupfu rwonyene. Rero mu buryo bw'Imana iyo divorce ntabwo imbere y'Imana yemera divorce. Yego abaciriyemo ariko aravuga ngo bijya byo gusinya ni byiza. Ngo ubuje mbona umenga ibintu byo gusinya nicyo gituma abapapa benshi hari abavyanka gusinya kubera umenga ni business. Abakobwa sabakobwa uzumva ngo Jesu ushobora, hari abantu benshi nzi ubatse kandi ukazawumva ngo Jesu ushobora gusinya n'umugabo wanje, nkamubaza none ko mwavyaranye abana babiri, umugore akanka ko mwavyaranye abana babiri, n'ubu kandi azokuvyaza n'uwundi wa gatatu kabukiwa nka gusinya. None je no sinya nawe afise iki? Erega ubu gusinyura aba parcela, gusinyura araba ko afise umuduga, gusinyura konte bancaire atifashe gute. Rero nicyo gituma rero n'abapapa bavyanga siko nzajya abapapa bonyene, hari abamama bavyanga ubwabo bakavuga je ndakengere ko umugabo wanje afise akazi kamera make ahembwa nka 100,000, iyo 100,000 turihinze kunuku gatusanga biratugora. Rero gacumva ngo je amubwiye none sheri nitwosinya ngo usinya nande ngo aho ngo tuzovyara ukunyene usinya ntuzosinya abo tuzosinya. Ngira hari abamama benshi bubatse ukuntu bubagiye kubakana batavyizera nyene bataciye mu mategeko canke ngo bace mu rushengero. Hari abantu biyubakamo bavuga jewe bwira zosinye je nzosinya n'umuntu afise parcela, nzosinya n'umuntu afise umuduga. Rero hari abamama bafisemo nabo uruhara kandi abapapa bakavyifuza kugira ngo babane neza, kwaje usanga ngo wewe kutagiye kunkwa umwe akubwira ngo je kutankoye nta birebire je sinkeneye gusinya na wewe. None wowe wifuza ntituzobana karamata tubana tuzovyara ukunyene bishize nzogucika n'igihe. Umva rero n'abamama bafise amakosa. Rero hariho n'abapapa rero bagacavuga je nze gusinya n'umukobwa, ninasinya nawe hari genza kubona abandi beza, ninasinya n'uwo musazi reka avaza kunyiba ibintu vyanje nzosinya nzoguma ndongora ugeza naho ndushe nzoja mvuga ngira ntekereze sinye nuye. Rero amakosa ari ku bantu bose je nivyo nibaza kabisa. Ivyo nivyo kuko hariho ugwaruka rwinshi surtout les jeunes ku bakobwa no ku bahungu usanga umuhungu avuga ati bon jewe kugira ngo uyo mudamu hatuzegere ku etape yo gusinya nuko nzaba mbona atafise ibi nanje mfise ibi tugahuza hagati kugira ngo nihaza iyo divorce hazobe kuvuga ati pare ya kana kaniyi na pare yuyu niyi kuko ama divorce vraiment yamaho
ivyo ni ibintu tuguma tubona buri saha buri segonda sivyo kandi rero hari n'abamama baca bavyifuza ngo abagabo babibakorere bakeneye kubaka bakaca bagwa muri rya mporera y'abarya babikora nk'urudandazwa kavuga ati jewe kubera yuko uyu muntu akenye nta kamaro uko twosinya ne dusinyira ibiki cyo gituma rero numva amengano hanura abajene surtout abigeme n'abasore kugira ngo bazi barigengesera cyane surtout nko mu bintu bijanye bamaze gufata ingingo yo kubaka ushira Imana imbere ushira Imana imbere yonyene ntihagire ikindi kintu ushira imbere Imana uyishira imbere kugira ngo ukore ibintu vyemewe ubushitsi imbere y'Imana kuko umaze kuba nawe nyine uri mu rugo wa mugore ukanka ko musinya n'umugabo wawe ni bwa buhumbu nyene uzo burimwo rero kugira ngo kuko ivyisi byo birahera tuzoyiva ko tugende nibaza uko igikuru nuko twozogira iherezo ryiza kandi iryo herezo ryiza turitangura kurondera ngaha tukiri ku isi rero duha agaciro ivyo Imana tugomba ko duha agaciro ivyo bibiri dusaba dukunde Imana tukore imigambi yo kugororoka kugira ngo nubwo tuzopfa dushikire mwijuru ikindi kibazo rero cangira eske kuri bajya bigeze ku bana bidaciye mu mategeko canke bitazwi n'imiryango bigashika bagatandukana canke ababanye biciye n'amategeko bakagira iyo divorce eske muri abo bantu babiri baremerewe yuko inyuma ya divorce canke se inyuma yo gutandukana ko bagiye babanye bitazwi ko yosubira kubana n'undi muntu nk'uyo yagize divorce akasohogira indi mariage nshasha cyangwa ujya atigeze akora ubukwe agakora ubukwe rero bwera nyene akabishitsa bikaba ibintu vyiza eske izo kote zibiri ziravyemerewe Bibiliya iravyemeza neza cyane naguma ndakubwire mu gihe wabanye n'umugabo cyangwa n'umugore bitaciye mu mategeko hanyuma mukabandanya urugendo rwanyu rwo mu rugo bikarangira ruheze muri icyo gihe ntuburaba umugore w'umuntu nawe wa mugabo we ntuburaba umugabo w'umuntu bisigura yuko wari mu busambanyi busanzwe nkuko ugenda ukarara hiyo hamukitahira rero iyo bishitse ukavuga ati Imana iramfashije ndaronsa umugabo cyangwa ndaronsa umugore tuca mu nzira nziza neza cyane turagushingira Bibiliya irabyemeza neza kutegereza kugira urugo Kristo Imana yemera na leta yemera byose bimeze neza n'umuryango mugabo icerekeye ko umuntu aba yagize divorce byose yarakoze byose akabiheza hama akaja kubaka bikanga akaba divorce ku ruhara rwa Bibiliya sindabyemera neza me leta iragutandukanyiriza gukorera icyo isabye n'ikigukorera ariko mu gihe uri umukozi w'Imana wagize na divorce bivana n'amashengero hariho n'abatakwemerera ko ushobora kubandanya n'ibikorwa by'Imana bisigura ko batokongera kandi kugushingira n'undi mugabo kuko tuzi ko wavuye mu rubavu rw'umugabo umwe ntiwavuye mu mbavu z'abagabo babiri nawe wa mugabo avuye mu rubavu rw'umuntu umwe ntiwavuye kiretse upfakaye biratubwira neza ko uri umugore urafite uburenganzira bwo kurongorwa n'undi mugabo nawe uri umugore kuko watandukanijwe n'iki n'urupfu mugabo mu gihe uvuga ati ndamufise mbwa twananiranye twagize iki icyo gihe vraiment amashengero bo biravana n'ishengero mugabo ku bwanje numva ko ntubashingira mvuge ngo mugire urugo rukristo mu gihe wavaye n'umugabo ngo divorce biki nibiki mwarasezeranye imbere y'Imana imbere y'abantu imbere y'abavyeyi mukarahira ngo nzomukunda aramusoneye mu buzima bwiwe bwose ngo agwaye canka akomeye ngizo rutandukanya n'urupfu ngiki Imana yifatanirize ntawe ushobora gutandukanya Imana amaze kubatandukanya mugabo harageze igihe mutandukanijwe n'ubukene ni rya bindi umwigeme yagiye kuvuga ati hariho abamama badashaka no kwandikwa n'abagabo nk'akarere ugasanga wewe baragiye ku mugabo bagiye kubaka bagiye muri profil runaka barafise ibindi bintu bagiye kurondera ahubwo rero byanyu bagiye kurondera ntibabironka mu gihe batabironse abana nabo bakababitayemo urumva abari nka erere yaguyemo ugera ntaba ari umuntu yubatse kuko nyimba wubatse ibihe byose ubuzima bwose ubayemo wokwanga gute kwemera umugabo wawe ca wibaza ntaba ari umugabo wawe umugabo waramwemeye imbere y'amategeko uramwemera imbere ya leta uramwemera imbere y'Imana mugabo arageze igihe sinzi nyimba wahora ubona yambaye ipantaro
zizimbye usanga zigapano nizo yatiye mugabo waramwemye ko atakize batandukanye atari iki atari urupfu wetuvuga ati urezi rero aha ndabivuyemo kwanza nari warihenze waramaze kusinya ni kuvuga rero icyo twa isezerano ikintu wasinye amasezerano mugiraniye n'umuntu hajya ubuviyoye ajya amasezerano kandi ukayagira imbere y'Imana cyo wibaza imbere y'Imana imbere y'abakozi b'Imana imbere ya leta ugafukama bakagusengera bagahezagira ubwo bukwe mugakora tibane je nshaka kwambara kiramusi ari abagore usanga bakundira aha bakunda twiza gusa bagenda nate bazerisha tuwa samire ugasanga umugabo nawe hana kitu nta buryo mbega ucubigira gute utubwira rero ngo ce ntabwo atabwo reka dusenga Imana iducira inzira itwubakira urugo kandi umugisha mu gihe hari amahoro umugisha utegereza kugira iki utegereza kwizana umugisha urizana uko Imana ija ahantu hari iki hari umwumvikano mu gihe mufitanye umwumvikano n'Imana iraza ikabana namwe bigaca bituma ibintu byose niyo mutoronka byinshi birenze by'umurengera mugabo bijya bike muba mufise birababumba rero nk'umugore bari kariyumvira ngo je ngo bwa ngo narihenze niko ashobora naho ngaho byuzuye abona kumenga izo modoka zirahari amazi ntabura mu mpange kandi yuzuye arashobora kubura kandi mu mpange yuzuye ukabona ibyo bintu ko bihari mu gukifuza kwambara igitenge nk'abandi bagore kandi warananditse unashima rero ibyo ngibyo sibyo byubaka hubaka urukundo hagati yanyu mwebwe babiri umwumvikano ego nibyo nyene nibyo byubatse ingo nyinshi kuko nta muntu abise ubwenge kubaka ujya kujya kubana n'umuntu mwabona nimese mukwijya amenyo mukanwa umuryango wundi ugiye kujya mutakuriye mutavu umva ko ari ikintu kigoye ariko hamwe n'urukundo hamwe no gusenga no kuyaga no kumvikana byose bigenda neza ego Mama Ikayene reka tugushimire cyane uratuhaye ibyumviro byiza bakunzi bacu rero muhejeje kudukurikirana iki kiganiro ndiza ko cyabaye benefique kuri mwebwe mwese haba ku ba fiancé haba ku ba jeune marié cyangwa se ababifisemwo uburambe abadamu ku ruhara rwabo mwumvise yuko hari ibyo mukwiye kwitwarika inshingano zanyu mwazumvise na cyane cyane gusenga abapapa namwebwe mwumvise ko hari inshingano mutegereza gukorera abadamu banyu kugira ngo bikunde urugo rwanyu rube ijuru rito n'abajene namwebwe muri ko mutegurira kuja muri fiançailles musabwe nyene gushira Imana imbere kugira ngo ibintu byose muzobamwo bize biyobogwe n'Imana na kare biri mu Mana byose biratungana turabakunda rero twari kumwe na Mama Ikayene hamwe n'umujene wacu Fafa jewe vyanyigishije nizere ko nawe vyakwigishije ntibagire gushira ko commentaire kugira ngo uvuge point de vue wawe haba arico byagufashije canke ari erreur baragize ico ugiye guhindura wongere kandi ugire share ariyo partage kugira ngo ishikire n'abandi bose batakurikiranye iyi direct yacu turabakunda cyane abatagira s'abonner mugire subscribe mwongere kandi mugire j'aime on vous aime turabakunda ubutaha turashobora kibandanya twagira part 2 muzoyihabwa nayo nyene turahari ku bwanyu Roy TV irabakunda Roy TV